Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iki gitondo c'umunsi w'Imana, igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icumi umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'ano makuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Mu kiganiro abashikiranganji ba leta baremesheje, umushikiranganji w'ubutungane yabajijwe bimwe mu bibazo bikomeye dukunze kuvuga kuri runo rubuga. Inyishu Domine Banyankimbona yatanze zirerekana ko ingwara y'ubutungane bw'u Burundi yubakiye ku mutwe wabwo. Dufate uburorero butatu bw'ibibazo vy'inkoramutima yabajijwe. Ipfungwa rya Christian Butoyi. Christian Butoyi yahagaritswe muri Nyakanga 2014 yagirizwa ko ari we yishe ababikira batatu b'abataliyanokazi muri paruwase Kamenge. Kuva mu buto bwabo Butoyi n'ihasa ryiwe bukuru barazwi ko bagwaye mu mutwe. Butoyi yabayeho abanyakamenge bamubona ayerera. Ku wa ndwi z'ukwicenda 2014 ababikira babiri bishwe hagati y'isaha 10 n'isaha 11 z'umugoroba. Umubikira wa gatatu ntiyishwe uwo mugoroba kubera yari ku kibuga c'indege kwakira umushitsi. Igipolisi caciye gicikuza aho ababikira baba. Nticabujije ko umubikira wa gatatu yicwa iryo joro nyene isaha 8. Twibaza ko Christian Butoyi naho agwaye yoba yarashoboye kwica ababikira babiri ba mbere. Yagarutse gute kwica uwa gatatu kandi hari hakikujwe n'abapolisi? Yasohotse gute amaze kumwica? Uwiyemereye ko yishe ababikira ni umukozi w'iperereza yitwa Juvin Nduwimana. We yasiguye ko amaze kwica ababikira babiri ba mbere agasanga uwundi hatahari yaciye anyegera mu rusenge plafond maze arica uwa gatatu mw'ijoro. Bukeye abanyagihugu bo mu Kamenge baraje kugariza paruwase Kamenge bavuga ko umwicanyi atasohotse. General Adolphe Nshimirimana ubwiwe yaciye aza aho kuri paruwase Kamenge. Juvin Nduwimana bamuha umwambaro w'igipolisi maze asohoka nk'umupolisi. Christian Butoyi yacaguwe mu bandi bagwayi bo mu mutwe kubera ari we atekereza. Baramwoza bamuzana imbere y'abamenyeshamakuru. Christian Butoyi amaze imyaka 9 ataburanye. Domine Banyankimbona yemeje ko Christian Butoyi yagwaye ageze mu mpimba, ubundi ko yafashwe akomeye. Ni akamaramaza mu gihugu kumva umushikiranganji abesha gutyo imbere y'abarundi bose. Ndamwipfurije ko iri bara ahejeje kwambika Christian Butoyi ryomukurikirana iminsi yose asigaje kubaho. Domine Banyankimbona yemeza ko Christian Butoyi ariko aravuzwa ariko ntiyavuzwe iyo ariko aravurizwa. Yavuze ko Christian Butoyi ari mu minwe ya leta, ko abayeho neza ata kibazo afise. Christian Butoyi womenya ko ari mu mpimba, ntagira n'ico aryamako, arara hanze imvura iguye irara iramunyagira, abaye hasega mu mpimba. Birababaje kubesha gutyo kose witwa ko ujejwe gutunganiriza abarundi. Nayo kandi ku bijanye n'ikibazo c'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yahagaritswe muri Myandagaro 2022 mu gihe yari aduze mu rubanza rw'umuryango. Ubutungane bwarabuze ikintu gifadika bwomwagiriza buca bumushirako icaha kidasiguritse co kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi. Atteinte à l'intégrité du territoire national. Aho apfungiwe mw'ibohero rya Muyinga kure y'umuryango, Florian Irangabiye arafise ikibazo gikomeye c'amagara. Afise ingwara itabana n'ahantu hakanye, hasaba ko yojanwa mu rindi bohero aho ashobora gushikira abaganga vyoroshe. Akifuza ko hoba ahadakaza imbeho nk'Imuyinga. Aho ntitwokwibagira ayandi mabi uyu menyeshamakuru yama yakorewe muri iryo bohero rya Muyinga, agakingirwa n'abandi bakenyezi bapfunganywe.
Domine Banyankimbona yanse kwishura ikibazo ca Florian Irangabiye aca avuga muri rusangi ko atari umunyororo yitorera iyo aja kuvuzwa n'iyo aja gupfungirwa. Domine Banyankimbona ntiyishuye kandi ikibazo c'abanyororo bagwara bagasaba kuja kwivuza ariko ntibavyemererwe kugeza n'aho bagwa mu munyororo. Abamenyeshamakuru babajije Domine Banyankimbona wuzobazwa ivyo bintu. Domine ntiyishuye ico kibazo. We ashimangira kwibutsa ko abanyororo bari mu bibanza barimwo kubera ivyaha bagirizwa. Uwo bikenewe ko aja kuvuzwa ahandi ababikurikiranira hafi mu mabohero barabivuga. Nayo ikibazo c'abaheza umunyororo ntibarekurwe. Domine Banyankimbona yatanze impamvu zitatu zituma abaheza umunyororo batarekurwa. Iya mbere, iyo umushikirizamanza yasavye ko urubanza rusamburwa muri sentare ntahinyuzwa. Iyigira kabiri, iyo umushikirizamanza yunguruje urubanza akabona ko kurekura umunyororo vyotuma umutekano w'igihugu uhungabana. Iyigira gatatu, iyo umushikirizamanza yunguruje urubanza akabona ko kurekura umunyororo vyotuma umutekano wiwe uhungabana. Hano umushikiranganji yiyobagije ikintu gikomeye. Hari benshi bapfunzwe barahejeje umunyororo kandi imanza zabo zikaba zarabaye ntabanduka. Ivyo kunguruzwa no gusamburwa bitakirimwo. Akamaramaza ni ukumva ko igihugu kigeze aho gipfungira umuntu ubusa ngo umutekano wohungabana. Mbega muri ico gihe umuntu apfungwa hisunzwe irihe tegeko? Umutahe umupfunga uca uva kwande? Kundundura ni ugupfunga abantu ngo ni ku neza yabo, ngo kugira umutekano wabo ntuhungabane. Mbega abo bantu baba bisabiye gupfungwa? Uburundi bugeze aho mu gukingira abanyagihugu bubaryamika mu mabohero. Uyu mushikiranganji nk'uko duherutse kumwita ni umwamikazi w'akarenganyo mu Burundi. Umukuru w'igihugu atubwira ko ashaka ubutungane akagumiza ko Domine Banyankimbona aba ariko aratubesha. Iyi nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Nayo mu yandi makuru hariko aravurwa ku wahora ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Nuko sentare ntahinyuzwa yemeje ipfungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nyene. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yemeje ipfungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni ashobora gupfungwa imyaka 30. Bunyoni ashobora gupfungwa imyaka 30 yari yasavye kurekurwa vy'agateganyo ku wa kane uheze hasigura ko agwaye indwara idakira kandi ko hapfunzwe nabi. Iyo ngingo yasomewe uwahoze ari umushikiranganji wa mbere kuri ubu wa gatatu, niko amasoko mu vy'ubutungane yabwiye SOS Media Burundi kuri ubu wa gatatu ku mugoroba. Ariko iyo ngingo yari isanzwe izwi na bamwe mu bategetsi bajejwe amabohero n'ubutungane kuko yashitse kuri ubu wa kabiri mw'ibohero rikuru rya Gitega mu vyo bita dossier de si. Uko akaba ariko rimwe mu masoko yo mu butungane i Gitega ryabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ibisabo bitahawe agaciro. Ku bw'umwe mu bacamanza, sentare ntahinyuzwa ntiyahaye agaciro ivyo General Guillaume Bunyoni yasavye ica yemeza ipfungwa ryiwe. Mu ntahe y'icese yo kuwa 28 Nyakanga 2023 yashashe mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike, uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yari yasavye ko yorekurwa vy'agateganyo, agasigura ko agwaye indwara y'igisukari type D kandi ko apfunzwe nabi. Yari yanemeye gutanga ingwate y'amafaranga y'amarundi imiliyoni 300 hampande y'ubutunzi bugizwe n'amazu n'ayandi matungo yafashwe n'ubutungane mu ntumbero yo kurekurwa vy'agateganyo. Sentare ntahinyuzwa yaranse ivyo bisabo. Izindi ngingo. Iyo sentare nyene yemeje ifungwa rya Colonel de Police Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko na Samuel Destine Bapfumukeko, indongozi yo mwigendereza bakurikiranwa muri dosiye imwe na Bunyoni, guhakwa kwirukanwa mu kazi. Mu gihe apfunzwe kuva ku wa 8 Rusama, uwafise ipete rinini kurusha abandi bose mu gipolisi c'u Burundi ashobora gufutwa burundu muri urwo rwego hamwe hohera amezi 6 agipfunzwe. Ku bw'amategeko agenga inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano mu Burundi, Alain Guillaume Bunyoni akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwironderera inyungu ziwe, gutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho adafitiye uruhusha.
akaba ashobora gupfungwa imyaka 30. Umuryango wiwe n'uwumuburanira ntitwabatoye ngo bagire ico bashikirije. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza w'Imana.